bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikazi makino gano cacu cuno munsi muri ano makuru tugiye kuyagamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko kamanzi ndagusaba we dukurikirana kugira subscribe nera kuramutsa aho herereye hose murabizi rero ko n'amandumwe ndikumwe na umusisanguzi wacu muri studio kugira ngo tubashe kuyaga ivyinshi kanango ndamuramutsa cyane bwana umusisanguzi kandi kuramutse urakoze cyane bwana journaliste nanje ndakuramukije nizera ko umeze neza muri amasaha yo muhingamo hano mu gisagara ca Bujumbura kabisa akazuba ni kenshi arashushe cyane arashushe gose kayashu nakayashu bariko baragendera kuzuba turabaye pole kabisa bihanganye cyane gose kabisa umenga igisenge cakorotse so reka turamutse rero badukurikiranye aho bari hose twizera ko bameze neza kandi tubifuze no kuguma baruranira cyane gose bwana umusisanguzi sinotangura ikiganiro ntashimiye babantu bacu bitanga babantu bacu bumva kamo twabateye bamwe batako batagira kugira ngo biteho B-Info biteho iterambere rya B-Info kanango ndabashimira cyane babandi ko barakora uko bashoboye kugira ngo uburyo dukeneye kugira ngo twubake dukonstruize studio n'ibindi biriko birakunda kandi tubijeje ko mu minsi mike cyane tugiye kubereka ivyo turiko turakora bwana umusisanguzi nkuko nabivuze mu ntangamarara amakuru ni menshi ariko mu nkundiye duherere neza na neza muri Bukavu ndazi yuko abantu benshi bamaze guhera ku munsi w'ejo babonyaga video kariko karasambazwa ijya nino byaboneka yuko hari umuntu ariko arahohoterwa umuntu ariko aratraumatizwa bwana umusisanguzi ndizera yuko iyo video nayo yaguciye ku maso mbega abantu barakeneye kumenya vyari biki byagenze gute urakoze cyane bwana journaliste dukunze kuvuga yuko inyeshamba za M23 na RDF bariko barakora ubwicanyi bweranda mu gihugu ca Kongo no kuvuga hari ubwicanyi babatije babugira ubukirisu ariko kuri incuro rero ivyo twabonye ku munsi w'ejo mu gisagara ca Bukavu ntabwo twovita kari ubwicanyi bweranda n'ubwicanyi bweruye kabisa ubwicanyi nuvuga butagira n'izina bwana journaliste aka video karaciye kumwangurukana bumenyi nyinshi cyane zitandukanye ndemeza yuko abasanzwe ko bakurikirana ibyizi ntambaze muri Kongo abenshi barakabonye akumbure batakabonye tuza kugacisha ku mbuga zacu cyangwa se amagroup WhatsApp yacu ariko naka video gateye agahinda aho berekana umuntu w'umugabo cyangwa se w'umusore ariko arataka komera amashi inyeshamba za M23 wasemba baziti ndabingize mu mbabarira ariko bikarangira bamwishe ivyo bwana journaliste siwe wa mbere abikoreye mugabe kibabaje cyane gose kuruta kuri uyu nuko bifashe video bagomba kumwica baramwica bariko barifata video urumva bwana journaliste yuko bageze ku rugero rwaho ubwicanyi kuri bo ari kintu gito kabisa kwica umuntu amakungu arorera kuri bo nta kintu na kimwe bibabwiye so abantu rero bashobora kwibaza bati none ujya musore cyangwa se ujya mugabo twabonye yariko arakomera amashi abatamwumva atakatakamba bikarangira bamwishe boba bamwishe bamuhora iki ni kibazo umuntu umwe n'undi ashobora kwibaza ariko bwana journaliste izi nyeshamba za M23 zamwagiriza yuko yoba ari muri babandi batera bombe aho izi nyeshamba zariko zirakora inama zigomba gushikiriza undi mutegetsi azorobora igisagara ca Bukavu hari ya nyene muri Bukavu hajya muri Kadudu aho bivuga ko haci hapfa inyeshamba ubwo nyene 8 nabene gihugu mengo babiri yes aya namakuru bavuga ariko aya makuru ashobora kuba atari ukuri rero ujya muntu yagirizwa yuko ngo yoba yari mu bashoboye gukora akijya gikogwa ariko kandi bwana journaliste uko vyo biri kose ntabwo bari gushobora guca bamurasa kujya bariko banifata video wanashaka bakanahiza iyo video bagaca bayikwiragiza iki rero ni kimwe mu bintu izinyeshamba ziriko zirakora kugira ngo zitere ubwoba abene gihugu babone yuko umuntu ari mu gisagara ca Bukavu canke Goma ndetse ibisagara byose bamaze kwigarurira ategerezwa kuguma bafukamira nukuvuga babeho mu bwoba babatinya atari ukububaha mugabo yes babayememwo ubwoba ikindi kintu mbona journaliste bino bintu je byashoboye kunyereka nuko bazijyanye ishamba ataba umuntu bagifise baramaze kuba
ibikoko n'amanyamaswa tu nta bumuntu bagifise. Niyo mpamvu rero bona journaliste kama twasemereye tuvuga yuko igihe kirageze yuko ziryanyeshamba zikugwa mu bice zimaze gufata, akuko igikombe cyabo gisa nikiriko kiruzura kuko bageze ahantu bakora amakosa cyangwa se ubwicanyi bw'indenga kamere bakanabyishimira bonyene, bakifata amavideo bariko barica abantu bagaheza aya mavideo bakayasanzaza. Ibiro ni ibintu bwana journaliste nuvuga yuko bibabaje cyane gose, ariko kandi duce twihanganisha abakongomani bariko baraca muri bino bihe bitoroshe, tubabwira yuko atamvura idahita. Yes, wana musisanguza asante sana kwino nkuru duhaye, ariko nagenda bibutsa akantu gato. Ibi bibaye uno munsi si rya mbere bibaye mu gisagara cya Bukavu canke cya Goma canke irya kabiri. Ibi vyama vyabaye wana musisanguza twama tubisangiza abantu. Yes, vyama vyabaye, ariko kuri iyi ncuro birarenze. Iyi ncuro barifashe na video bonye n'ubwabo baraheze iyi video barayisanzaza. Urumva yuko bwana journaliste bariko bararenza bageze ku buhinga bwo kwica na buteye ubwoba. Bwana musisanguza asante sana kwino nkuru, ariko imbere yuko turangiza ino nkuru yacu tutagombye kugira ndende cyane, turashaka uduha umuco kurano makuru tuko turabona. Hari abariko baravuga yuko muri Rugezi inyuma y'imigwano myinshi yahabaye ingabo z'u Burundi zihanganye n'aba ba M23 ndetse n'aba ba Wazalendo hashoboye gusiga ubuzima ingabo z'ubundi zirenga 150 ndetse bazaka n'ibigwanisho. Ariko ano makuru navuze ati reka mbaze umusanguzi kumbore arashobora kuba hari ivyo abizi ko nyambara biduhishije, ashobore kubibwira abakurikirana urubuga rwacu rwa B-Info, kuko nta kintu nk'ico coba ntitubibwira abantu bacu tuko turabahenda. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Iyi nkuru nayibonye ku gitangazamakuru kimwe kiraho ndatwinga n'amaseka aranyegura. We yavuga yuko ngo drone z'inyeshamba za M23 ngo nizo zagavye ibitero ku birindiro by'ingabo za FDNB, hama ngo zica abasirikare barenga 160 niko yavuze. So ikintu cya mbere cyo novuga nuko izo drone zashoboye kurasa iyo FDNB muri Rugezi kubera iki zitagiye kumena ibirindiro bya FDNB muri Ruvungi binjire bashike Uvira. Ariko nyene kubera iki nyene zo drone zibamesera umugani wabo hejuru muri Rugezi byako zimanuka muri Uvira zitoshikaye. So nibaza yuko turakwiye kuza turabalansa amakuru bwana journaliste tuko turumva abo bantu bakujya Kanyaru nta diri nimwe bafise usibye kwicara bafonda inkuru z'ibinyuma zo kugira ngo bashobore kubesha abantu guca ivutu. Harama ayandi makuru nabonye avuga ngo kunkengera z'Igatanganyika ngo huzenga imirambo ya FDNB ngo imbonera kure ngo zahunze cibitoki ngo kubera ubwoba n'ibindi. So aya namakuru novuga yuko bakomeje kugira ngo bashobore kurema ubwoba mu bantu hama bikunde bashike ku nyungu zabo, sivyo? Ndashaka ndakubwira ikintu bwana journaliste yuko ibi bitangazamakuru byo kujya Kanyaru nta nkuru nimwe y'ukuri ibaho batangaza cyane gose kabisa. Nta nkuru nimwe y'ukuri ibaho batangaza batagoretse. Niyo mpamvu rero kubumviriza bajya uba washatse gutakaza umwanya wabuze icukora kabisa, bumvirize mugabo umenye yuko uzohava wagwa umutima, kuko ibinyoma babesha ni byinshi. N'uryamye arakora bwana journaliste, ukuri kw'ibihari muri Rugezi nuko M23 baramaze kwitatura hamwe na twigwaneho. Nukuvuga aba M23 bari musi ya Rugezi abo bobo tubaharura iminsi mike kuko kazi biri muri Wazalendo n'ibice byinshi byo muri Rugezi bifise FDNB na Wazalendo hamwe na FARDC. Urumva rero abatari hejuru ya Rugezi abo kabisa ni kwaheri cyane gose, amahirwe yo kubaho ni make cyane gose. Kiretse gusa ndabagira inama nuko bamanika inkoho bakiripotinga bakavuga ati turishikanye, sino bagatangura kubakora ku ruhigi bose barabamesa baze kuba intabire zajya amashamba yo muri Kongo. So ikindi kandi novuga nuko muri Rugezi nyene intambara zirakomeje. FDNB wazana FARDC barahiye bararengwa yuko atakonje batanga, nta karuko batanga batomoye inyeshamba zose zihari za
twigwaneho M23 hamwe na Red Tabara. Rero iyo bino bitangazamakuru bya kujya Kanyaru biriko birabweja bivuga yuko ngo FARDC bayimeshe mandi majambo baba bariko barabikira biwabo sivyo baba ko batanga amatangazo yo kubika kuko nashuye ko ari mu Rwanda avuge yuko babameshe uwo nawe Kagame ntamworohera aca mukuraho. Rero bafashe systeme yo kuburira biwabo erega ni byandi bavuga ngo ndagurira abo hejuru ngo nabo hasi bafashe systeme yo kubwira biwabo yuko babamaze mu guce babirabisha kuwo bita umwasi wabo sino Rugezi Minembwe umuntu yiswe M23 umuntu yise twigwaneho umuntu yise Ritabara ariko arabona amakuba bariko baranicuza cyatumye ahubwo biyumvisha kuba bogwanya leta ya Kongo cyane gose sandi sana bana musangozi ku nkuru duhaye ariko jimbere yuko turangiza no makuru yacu unkundi twerekeze muri Fizi biboneka ko ngo mwino misi uwo musi nejo hari agacerere tuvuye ko kavuye kuki hano gacerere mu gihe twari tuzi yuko aba bawazarendo na FDNB bari babangamiye cyane aba batwigwa ne bahariya muri Ho Plateau. No nta gahengwe gahari bona journalist nta gahengwe gahari ahubwo nuko umwe utadukundiye ejo twari kubaha amakuru y'ingene aba M23 batunzwe n'abameze uyu munsi ku mugoroba twaza kuhatorokanya sino muri Fizi tetwere ya Fizi nta gahengwe nambaga hari kuri twigwaneho na Red Tabara hamwe na M23 aba wazarendo bohema ntigikunda barahiye barengwa ko atakonje bazotanga nta munsi batazorasa rero kuvuga ngo hari agacerere oya kabisa nta gacerere gahari nta mahoro kubimunyavya oya kabisa ntayo asane bana musangozi kuri no makuru duhaye ni kigano tutashatse kugira kirekire ariko nizere yuko abantu benshi bamenye ibitari biki. Yes ndagushimiye nanje bona journaliste reka mbere dushe dushimira n'abadukurikiranye twizire yuko tuza kongera mu bindi biganiro byacu byo hanyuma cyane gose kananje ndonke ko kugira ngo ni kebanure abariko baradukurikirana nizere yuko abo tubanye twongera kubana mu bindi biganiro amakuru aracahari umwanya udukundiye n'ivyo mabidukundiye ndazi yuko mutaza kudutora agakosa na kamwe bye bye.